Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu bimenye ikiganiro nkuko musanzwe mubizi giha akaryo aba entrepreneur cyane cyane aba jeune bariko barakora ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere, guteza imbere igihugu n'ikibano kugira ngo bashobore gushika aho mwebwe muherereye babasigurira ivyo bakora mumenye ndetse n'ivyo bakora. Murazi ko datamba twirorera ndabereke umutumire dufise no musi ndetse ndamuhe na karibu muri studio za BNP TV ni Kaze Florette ni umujene entrepreneur w'umwigeme akaba asanzwe afise ishirahamwe ryitwa naho Blessing Company rikora ubuyi amafuni baza ko byinshi arabitubwira. Kaze muri studio za BNP TV. Murakoze cyane kunyakira. Yego. Natanguye mvuga yuko urongoye ishirahamwe ryitwa naho Blessing Company mukora ibintu by'amafu n'ibiki ariko ndashaka mutubwire naho Blessing Company umuntu ayumvise yumviki. Naho Blessing Company ni company ikora ibintu bitandukanye. Ahanini turakora ifu y'ubuyi. Ifu y'ubuyi twise vyibuha neza. Yego. Haravyibuha nabi. Hari igihe usanga umuntu yavyibushe nabi kuko murabizi namwe kandi mwaba mubibona ariko twe ifu y'iwacu ituma umuntu avyibuha neza. Utavyibushe yarayinyoye. Oya ntibishoboka ivyo. Abarundi ngo utamiye ntatamura aba yaratamitswe n'ibyo. Mu bisanzwe iyi fu yinyoye vraiment yaba wewe yaba umwana wawe antuka ntiwidoga. Okay. Ego. Hama turakora n'ifu kandi y'ingano ku bantu bakunda umutsima baca bavyumva ifu y'ingano nziza cyane ukeneye umutsima w'ingano kaze muri naho Blessings Company tugufitiye ifu imeze neza cyane. Nibyo musanzwe mukora byonyine. Turafise kandi na location y'imodoka. Ego office urubanza mariage mukeneye kuduga ruguru kuramukanya murashobora kwitura naho Blessings Company ikabaha imiduga imeze neza. Ibintu by'ibyo guhingura imaze kuza ibintu bya location nibaze ariko muraza kuyidusigurira ibi ukora watanguye kubikora ryari iciyumviro cavuye hehe? Murakoze. Ibi tuko turakora uyu munsi izo fu tuko turakora tuko turababarira twabitanguye mu kwa kane. Si vya kera ni mu kwa kane ariko byukuri ni ibintu twafashe umwanya munini ya tuko turiyumvira. Ego. Nukuvuga ngo haheze igihe kitari gitoya ifu ndayikora muhira. Nkayihereza n'umushinga ntahe wanje no mu miryango tukabaha bakafataho bakatubwira yuko bimeze neza. Rero niyo mpamvu twafashe umwanya ndavuga nti mbega ibi bintu ntitwo bisangiza n'abandi barundi kugira ngo ntitugume tubona ibi vyiza twenyene kugira ngo ntituvyiharire twenyene ngo bigume mu muryango canke bigume muhira. Niho iciyumviro cavuye ndavuga nti ibi bintu birakwiye yuko vyoja ku isoko n'abandi bakabibona. Hari ikibazo nkunda kubaza abandi batumire we numva ntazakubaza ati mbe none urakunda ivyo ukora wenye ivyo ukora bikonsoma none sanze donc imbere yo kubishira mu mugambi ngo ibe ide ya entreprise wari usanzwe ubikonsoma ukabihana babanyi ni vyiza cyane. Iciyumviro caje mugihe wari kurabikora bavuga ati reka ndayipartage abandi ariko mu warabona yuko bishobora kugutunga niki cyakweretse yuko kubipartage abandi byo tunga umuntu uko nibindi bintu byinshi dukora mu ngi wacu mugabo tukavyigumanira ntubishire hanze. Yego. Icyatumye mbona yuko bishobora kuntunga nuko uri kurarengana ku isoko urabona ko hari ubuyi urabona yuko abantu bariko baradandaza ifu y'ingano ariko ntiba bisangiye ubuhinga bikozemo. Nukuvuga ngo je niba narabikora muhira nkabona yuko bimeze neza navuze ati ntivyo boshoboka yuko abantu baguma badandaza ibintu bitameze neza kandi ishobora gukora vyiza. Ego. Donc warihereje y'abandi ukumva yuko ari agahaze bien sûr. Akabijya we wazanye rero nakahe akabijya kugira twumve ntiturashika kuri produit nyezina two turagerageza kumva iciyumviro ko wacubatse ibi bintu birafasha abandi ba entrepreneur abandi bantu bafise ivyo bakora canke ivyo bifuza gukora bumvise intaye y'umuntu kuntu yubatse iciyumviro ciwe akumva ashobora guhera canke ashobora gukosora niyo mpamvu ni nakahe kabijya we wazanye muri ibintu bya gukora. Ego akabijya kari
muri ibi bintu byacu ahanini ndiko mvuga ku buyi ndaza gushikira n'ifu y'ingano ubu buyi mu bisanzwe abantu bamenyereye ko ubuyi kenshi bunywa abana baba batanguye bakwije umwaka kuduga ariko ubu buyi umwana atanguye kurya no kuvuga ngo ahejeje amaberebere yonyene arashobora gufata ubu buyi bwacu no uri serious ego ariko meruka bava ku mabere baja kuvyamwa none ubu naho bagiye no kubuyi barashobora gufata ubuyi cyane gose no kuvuga ngo umuvyeyi yashimye arashobora gushiramo isukari canke ntayishiremo ariko akihereza ububuyi vyibuha neza no kuvuga ngo uwo mwana umuhaye ububuyi aduga neza vy'ukuri urabona yuko uwo mwana avyibushe neza kandi afise amagara meza mbega umwana ntasubira kuguma agorana kenshi hari igihe umwana arararira mw'ijoro ntimumenye impamvu kumba arashonje bitewe nuko amaberebere atari karamuhaza muri iyo minsi rero umwana uramuhereza akabuyi vyibuha neza cengira amatsiko yo kumenya ibibugize yego biba bugizwe n'iki n'iki ubuyi burimo ibigori bukabamwo isoya hakabamwo ingano hakabamwo n'amasaka hakabamwo na sezame abadogiteri abantu bize nutrition muri ko muratwumviza kino biganiro muri commentaire mutubwire mufatiye ku byo mwumvise bigize buno buyi nivyo abana bato nk'abo ariho bakiva ku ibere ni vyiza ko babunwa kubera ko jewe nk'umu journaliste nakira ibyo mu mpaye kandi nkumva ko byo bari vyiza une fois uboneka ikintu apare ya vyamwa umuntu ashobora kurongona ko navyo bisigaye byihagaze ko kwibeyi je byo bari vyiza ni naco dushaka kugira ngo ibi bintu mukora bitazwi canke bitarashika kure abantu babimenye ariko kandi babimenye ari by'ukuri muvuze yuko mukoresha ibyo bintu soja ingano n'ibindi n'amasaka n'ibindi ibujumbura turi ngaha sinzi ko ari umukorera muraza gutubwira ntiturima ibyo bintu biraborohera kuronka mu bisanzwe nkuko mwabivuze nyene hani bujumbura ahanini igice kinini yasiba ntibaba ariko bararima ariko ibi bintu birimwa hano mu gihugu cacu no kuvuga ngo naho byoshobora gushika bigoranye ariko birashika rero turabigura kandi tukabigura ruguru canke hano nyene ibujumbura ibeyi zirashobora gutandukana tushobora kubironka ko bitewe naho twabiguriye ariko turabironka mu gihugu yego wavuze ko ushiramwe ibigori uri company mbona ko mu misi canke n'ubusinzi production yakuningana mugabo ushobora gusanga utegezwa gufunisa amatoni ariko ibigori baramaze kubikura mu bintu ushobora kugura uko wiboneye urabona yuko ni anagesa muzo tangura gukorana vuba byo ntibiratangura kugufata utangure kubura ibigori ku byo systeme bigurwamwo ubu mu bisanzwe kubera yuko tukiko turatangura ntituragira vyinshi cyane ku buryo dushobora kubibura ariko ubu aho tugeze ubu turashobora kubironka ku masoko atandukanye yego Laura iyi Nord la Blessings Company uyibona hehe dans 20 ans dufata imyaka 20-25 uyibona hehe kure cyane nibaza yuko izoba ari company ikora ubuyi bwinshi kandi igaproduce ubuyi by'ukuri bushobora kunyobwa mu gihugu cose bibaye ngombwa igihugu kikaduha n'uburenganzira tukajana no mu bihugu bibaye no mu makungu urafise andi mashe hamwe wirefera ko urafatira kakarorero ego hariho amwe nyene ndiko ndabona gusa nabo nyene hariho ivyo nipfuza kuzokora batariko barakora uyu munsi muri ikintu cyo gukora ubuyi mumaze kuba benshi kuri twebwe si bibi vyiza ni mube benshi turonke ubuyi bwiza uko muba benshi umwe araduza akaritunda akaduza twebwe abaguzi baronka ubuyi bwiza icya kabiri ko muba benshi muranigana n'amapri kandi tukaronka ubuyi kuri rumwe jewe ntaco bintwaye ariko kuri wewe iyo uri kubona uri muri secteur nk'iyigoye no vuga ifise concurrence nini kandi remereye ubuyi buriko burakorerwa ngaha mu gihugu bwonyene bwinshi uburi ku masoko mpora mbona mu magurana bwinshi hari n'ubuva hanze ndibaza bwinjira wewe ico kintu gifata gute kwibona mu muryango ubifata nka défi ubifata nka opportunité ubigera gute jewe competition ni nziza ndayikunda kubera yuko hatariho competition urijajara iyo hatariho competition urijajara ariko iyo hariho competition uramenye uti iki kintu ninagikora nabi baragura ikindi rero jewe competition
irantera intege cyane kugira ngo nkore karite nkore uburyoshe kandi nibuke yuko ntari jenyene ku isoko no kuvuga ngo no mwibeyi ca ndaba ukuntu ndabigenza kugira ngo babandi duhanganye ntibagume bansize. hari akantu waruvuze ngo ukora ubuyi bwiza bwa karite nuko bohava bavuga ngo ndiko ndakugira promotion kubera two turakora ikiganiro ariko for sure je buriko buramotera neza je buri ruhande yanje buriko buramotera neza nubuyi bwiza butekeye neza nibaza ko n'ikiro gikwiye mutisigarije ku munzani ca 10 nibaza ko mupima neza kugira muhe abakiriya ibintu byiza ni bon ni ibintu dushobora kuvuga ati ni byiza ku gihugu iyo iterambere riko riraza nk'uku wavuze ubundi buyi busanzwe bukorwa uvuga n'ububwi wawe ariko reka tuvuge ubwa ko ari uri preza abandi babone ikiganiro bazoza basaba ikiganiro nabo dukora n'iki wawe ivyo ubona ivyo ukora ubona bihurumbirwa ego ku rugero ngana gute ku rugero runini cyane by'ukuri kuko ndavye kuva aho natanguriye ndabona yuko ubuyi bariko barabugura ku bwinshi ego kuko nababwiye yuko natanguye mu kwa kane ego gushika uyu munsi ndamaze kudandaza ibiro byinshi cyane abandi bantu baza ngaha batubwira yuko abarundi bafise complicité na made in Burundi ntibavyerekwa avuga ngo ni vya bintu abarundi bifyondafyondera n'intoki canke mwebwe muramaze kugira systeme yo gufideliza abakiriya mubikora gute kugira umve ku ivyo wanyu bihurumbirwa ariko abandi ba entrepreneur bahora bazavuga ati none n'abarundi ni vyabo ntibabikunda ego abo twebwe abakiriya bacu by'ukuri icambere kimwe turabaganiriza hanyuma tukababaza ukuntu babibonye bamaze gufata ubwo buyi mbega vyagenze gute no kuvuga ngo turakora ico bita kubaza umukiriya nyuma yo kumugurisha na feedback ego tukugira ngo tumenye aduha makuru kubijanye n'ukuntu yabusanze kuko twembere yo kubumugurisha turabanza tukamubwira ivy'iwacu bimwe bita kumusomesha turamusomesha hanyuma duhejeje kumusomesha tukamubaza rero amaze kubukonsoma kandi turavyitwararika cyane kugira ngo ntihagire n'umwe twahaye ubuyi twibagira kubaza no kuvuga ngo turababaza bakatubwira ukuntu babusanze niba ari abana babunyoye bakatubwira ukuntu biriko biragenda ushobora ko uri forte muri marketing ndagerageza okay izina byibuha neza mwavuze yuko nuko vyamugabo nibaza yuko ni izina mwatoye bien sûr ko ataho rihuriye nuko umuntu ategezwa kuvyibuha ategezwa kuvyibuha hari abandi tutavyifuza urumva rero uvuze ngo vyibuha neza ntifuza kuvyibuha vyo ingorane mugabo ni izina kintu cyose gitegezwa kuba nome akabijya mwatubwiye yuko ari ubuyi bunwa n'abana bamwe bita ababebe nkaca nimvuga ati ivyo birafitiye akamaro abavyeyi bien sûr bahora bagira ikibazo cyo guhangayika barondera ivyamwa bakumva yuko ivyamwa bitaraboneka ubu buyi buhari ariko nkaca nibaza ati ubona bifitiye akamaro kahe igihugu n'ikibano wanashaka batagushorera abadafisa abana batanubwo buyi bakunda amata par exemple canke icayi ariko wewe umugambi wawe ubona ufitiye akamaro akahe societe ego murakoze nibaza yuko icambere nuko iyo havutse umugambi nk'uyu kuba ari kugira ngo umuntu icambere yiteze imbere hanyuma atange n'ibintu societe ishobora gukenera no kuvuga ngo muri uko kwiteza imbere turi muri wa mugambi nyene yuko umufuko wose ugomba kugira amafaranga nanje mu kutaja kurusaba akazi muri leta nazanye ikiciyumvira kugira ngo niteze imbere uve ku murongo w'abasavyi bakazi ego ndeke kuzungurukana idosi abandi bashikirwa tankibanza niba nari imbere uri nyuma yanje ashobora ashikirwa ko je nagiye gukora business ego hanyuma muri societe naho nibaza yuko umuntu naho wowe udafise umwana urafise umuvyeyi urafise umukobwa aba mama bakuze baba bafise abakobwa bagize mariage yibarutse arashobora gukenera ubuyi kugira ngo umwana aguma aronka amabere berakwiye no kuvuga ngo mbega mu kibano umuntu wese muri famille ntashobora kubura umuntu akeneye ubuyi ego niba atari umwana n'umuvyeyi niba atari umuvyeyi n'umumama akuze kuko nawe nyene arakenera kwihereza akabuyi kugira ngo agume afise ubuzima butotahaye hari umugambi ufise wo kuzokorana n'abarimyi b'ingano b'amasaka bibiki kugira ngo ubashe mu tuntu tw'udukoperative sinze hama uturabashorera uwo mugambi urawufise ego uwo mugambi ndawufise cyane hariho nabo tumaze imisi tuvugana kugira ngo dutangure kuza turakorana
kuko ngiye ndabironka biri muri quantité nini biranyorohereza kuko na jewe nibaza yuko amahera nca ndabigurako abagabanutse gusumba. Nibaza ko impact muri societe ntiyobura, muramaze mushobora kuba mumaze no gutanga ubuzi, murabitubwira. Imbere yuko tunabandaye ikiganiro hari umuntu ashobora kuba ariko arumva avuga ubuyi plutôt ubufu ntiturayishikako kavuga ati meme no bukura he ntituvyibagire imbere yuko ahetse ikiganiro akabanza kwifuza kugira commande. Ubuyi bo busanga hehe mwebo baboronka gute? Ego inimero zacu ziriko ngaho kubuyi ico ncambere nukuvuga ngo ukeneye ubuyi urashobora kuduhamagara tukakurangira neza aho dukorera. Ariko umuntu two turavuga ntabwo afise muhira ngira muraza kushira kinimero bakaza kuyibona. Hama dukorera muri ville hari ahantu hatandukanye ushobora kubusanga. Urashobora kubusanga muri galerie Ndayizamba. Ego ni shasha iri ngaha impande ya Parisien. Hanyuma urashobora kubusanga kandi hepfo ya Ndamama hari ama alimentation barabufise. Urashobora kubusanga kuri Avenue de la Victoire naho nyene burahari. Umuntu atari hafi ari ugura adashobora gushika aho hantu une fois mutanga kanimero mwamugize neza ashobora kubwira ati okay uranshira kuri agence ni ibiro 30 bunshikira Igitega munshikire hehe kamera. Ego murakoze cyane ngira ko ndanabwira abariko baradukurikira uri Gitega canke uri Ngozi tubukurungikira kuri gusa. Voilà mbe nako kane barondera kuri muturondera kuri 69 64 55 36 69 64 5 Voilà, nibaza kuri nimero bazumvise abantu bari Gitega na Ngozi Nerla Blessings Company yarabiyumviriye ko barunka ku buntu ariko nibaza ko nabari mu zindi nta nabone bogira commande zabo turaza kuza turabigaruka ko bukebuke ariko ngaha dufise ifu kandi ifu nziza y'ingano aka etiquette konyene karashobora gutuma uyigura. Hari amafu menshi, hari ifu y'ibigori, ifu y'imyumbati, ifu y'sinzi, kwera iki mwahisemo ingano? Ingano twazihisemo kuko ahanini zifungura abantu bakuze. Ego nukuvuga ngo hari abantu bataba bashobora gufungura ibigori kubera yuko bishobora kuba bivyibusha. Ico naco nyene twararitse. Hama badashobora gufungura umumbati, ifu y'umumbati kuko nayo ishobora kuba atacimaze mu mubiri. Rero niyo mpamvu twaciye dutegura iyi y'ingano kugira ngo abo iyo no ita target market bashobore kubona yuko twabiyumviriyeko. Abantu mufungura ifu y'imyumbati baradukudiho ni ku murima ngo burya ubujya nacimaze none yumvira ko ishobora kubisa cimaze bien sûr ko umuntu ayikunda ariko bavuze yuko muvuze ikintu ciza cyane. Market target yanyu ni abo bantu bakuze, abantu bayifunguye kera burya ngo kera ngo ingano zari ku isoko cyane we n'imitsima y'amasaka tari ubu mwazanye ibintu byanyu by'amapiza n'ibiki ibintu bya kera turaheba. Voilà ni byiza abantu reba basanzwe bayikunda abantu bavuga ati no naho naje Bujumbura ashobora guheba kakera canke bayizi nk'ikintu nkomeza mubiri babarondere. Je deja nabikunze ko ngaha tugira dukoresha ibiganiro abajene deja bari ku kivi naho oba ufise umugambi wo kuzogira atelier ukafise urushinge rumwe twe turakwakira kugira ngo aha ntushobora kuhahurira gusa n'abaguzi ushobora kuhahurira n'abakunda umugambi wawe bakashaka kuwufasha. Abo bantu urabipfuza aba partenaire bashobora kuvuga ati no je ndafise uburyo bwanje umujene iryo terambere harura mu myaka 20 dukoranye mu mwaka umwe dushobora kuba twabigeze ko twagize company nka zihazamu n'izindi bien sûr. Abo bantu urabakeneye canke ugeze ubu biri close birugaye ntibakenewe puromo? Abo bantu barakenewe nukuri ni kaze barisanze nukuri ntawo kwanka ubumushigikira nanje ndabipfuza cyane. Imiryango iruguruye gose barashobora kuza tugafashanya iki gikorwa. Aba investisseur abantu mufsamahira mwumvise deal bibaza nayo mafaranga akorere mugura ma action pare mugire partenaire ni entreprise en tout cas jewe ndakunda koma abajene muri ko muri iransa muri entrepreneur mu kwitunganiza imigambi kuko na nyine icubahiro yaravuze yuko muri leta ubuzi ataburiyo abantu rebo kwitunganiza imigambi kandi baza yuko ni vyiza byose ni
ni kwinjiza kugira ico umuntu yinjize muri pocket. Mwatanguye mu kwa kane, ariko ivyo mwatanguye mu kwa kane biri officiel, hari igihe kinini kindi mumvuze mwakoze mukiri muri phase no kwita ese muha abantu mugirane. Kuva ico gihe mugitangura kugeza ubu intambamyi mwagiye murahura nazo nizihe mushobora kuba mwibuka ati zitwarahuye nazo nk'intambamyi? Yego, murakoze. Nibaza yuko intambamye ya mbere mwari mwayivuze ni iki kintu ca made in Burundi. Kumva yuko ikintu cakorewe mu Burundi womenga nta karite gifise, ariko by'ukuri abarundi ndashaka kubaremesha hariho abandi barundi bakora ibintu vyiza. Yego, simpaka umuntu abanze kurindira ngo arabe ngo cabaye ngo cazaye ngo kivuye hehe. Natwe ngaha mu Burundi turashoboye kandi turashobora gukora ibintu bitomoye cyane. Ego, intambamye rero ya mbere nuko societe y'u Burundi ikintu gikorewe mu Burundi ntibagihurumbira gose, ariko bukebuke umuntu agenda arovercoming izo challenge. Uko bagenda barabifatako bagenda barabona yuko ca kintu by'ukuri ni kizima. Wowe wakoze iki kugira ngo bahebe bakwizere kandi atariko basanzwe bameze? Nakivuze nabahaye ibintu bimeze neza. Voilà, karite y'ico kintu. Nico nagomba je namanda basabira aba entrepreneur mwashaka muzoshimira mu nyuma barundi bene mama, ibintu bikorerwa ngaho iwacu navyo ni vyiza. Nibitari vyiza ku rugero twifuza caye mwipfuza birashobora kuzoba vyiza. Rero mu gihe umuntu yaguhaye ikintu caye wabonye ikintu imbere yo gukritika caye gufata ingo utazogifata, mwegera uwo muntu umubwire ni ciza gihari. Ubu je nguze ikintu muri galeri cavuye mu Bushinwa dizo, sinzi ko vyokoroha nsanze ico kintu utameze neza ko nandikira iyo cavuye ishirahamwe cavuye mu Bushinwa. Ico nkora ndata ariko twebwe ngaha ndashobora gushikira ntimugabo ikintu wamaye nikimeze neza. Nasanze mu musenyi, nasanze mwiki bwanse kugwira bumota nabi, genda uhindure. Voilà, abarundi turi sense dukunda kuvugisha ukuri tubwira ko direct iciza n'icizi kibi n'ikibi. Rero reka aba bajene bariko barakora ibi bintu ho kubaca intege tuzibatere plutôt kugira ngo ejo abana bacu tuko turi baruka bazoronka ubuzi ni muri ama entreprise bazoza kudepoza amadossier, sivyo none bakazana imigabane. Voilà, bakaza kugura amapare. Ni ukuvuga ngo mu gushorera umuntu ubu uri kuramushigikira, kandi muri kuramushigikira wenyene uri kurishigikira mu rundi ruhande. Nashaka kubaza ni iyihe mpanuro ushobora guha urundi gwaruka rushaka kwitunganiriza imigambi canke rwamaze gutangura kwitunganiriza imigambi ariko batabona neza aho bazohera canke batabona neza uko bazobigenza, dufatiye uko wabigenje wewe? Ego, ico nobwira abataratangura ni ugutangura. Kuko ico kintu uri kuriyumvira mu mutwe wawe hari uyundi muntu akaciyumvira, uko ukomeza kuciyumvira abandi bazoshaka gikora, bo bazogishira mu ngiro. Ni ukuvuga ngo niba hari umugambi uri kuriyumvira mu mutwe wawe, uwo mugambi wutangure ushire mu ngiro. Fata ivyo ufise uko bingana kose ubushire mu ngiro. Ego, ico nico noherako ku bataratangura. Kuko na jewe naramaze iminsi myinshi ndiko ndavyiyumvira, ariko natewe intege nanje n'ikiganiro numvishe mu radio. Numvise radio uyundi mujene nawe nyene yari afise projet ariko araduhanura avuga nti mujene niba ufise umugambi uri mu mutwe wawe utangure vyihuta. Fata ivyo ufise uko bingana utangure ubwo nyene, kuko ni wagumuteba abandi barabitangura. Hama bamaze gutangura nabo ico no babwira nuko boshishikara. Hari igihe by'ukuri ugera ahantu ukabona yuko inzira iheze, ariko urashobora kubandanya kuko uba watanguye ufise bikeya, urashobora kugira aho ugeze hama ugatabaza hirya no hino bakaza bakagushigikira, bakagufata mu mugongo, ibintu bikabandanya. Ariko projet niba wayitanguye shishikara, imbere ni heza. Nibyo, imbere ni heza. Murakoze cyane kuri ico kintu. Ikintu ca mbere namada kivuga kenshi, inzira ija muri Amerika burya ihera kwirya pa ugize uva mu nzu usohoka, kuko niho uryama mu gitanda wisange kuri aeroport. Bisigura ngo urugendo ruja muri Amerika irya pa ya mbere. Rero wewe ufise iciyumviro nibyo tangura, gira ico ukoze, hama Imana izohezagira, uzogira experience hawe n'ama challenges ni n'ama opportunity uzobona around, bizogenda neza. Hari service bwa mwavuze twavuze ko cyane musanzwe mufise muri company, ko mufise muri company katuyivuge ko pourquoi jewe Blaise Kizimana hamwe je noba ngomba kugira maquillage, noba ngomba guherekeza uwanje muri famille, noba nabuze, noba ngomba kugira voyage ruguru n'ahandi, no prefer imiduga
yiwanyu muri Norla Blessings Company? Murakoze cyane. Icyambere kimwe nuko dufite imiduga imeze neza, iracari mishasha, urabiye no kuri plaque urabona yuko ari imiduga ishitse vuba. Ego no kuvuga ngo si ya modoka izokugirira pane mu nzira ugeze ahibugarama ngo uzobonera fumbye umotsi biranse kwibandanye. Ni imodoka imeze neza, no kuvuga ngo haba muri mariage zabizigendamwe abageni, haba kuduga ruguru, ni imiduga imeze neza cyane. Ikiri mishasha, vidage ni sawa. Assurance ni top. N'umushoferi tuguhana umushoferi muzima atwara neza ku buryo utagenda wahahamutse. Ego no kuvuga ngo umuntu wese yoba yifuza umuduga wo gukota canke uwa mariage canke kuduga ruguru canke ama event matandukanye kaze muri Norla Blessings Company. Mwiri burajya ibitoro mwebwe ntimubibura ntibibakorako? Ntawe bitokorako kuko turi mu gihugu kimwe, ariko kubera yuko arico tuba twiyemeje turaca ku giti no ku mabuye igitoro kikaboneka kugira ngo umukiriya wacu ama activite yiwe ntiyononekane. Cyo bisaba ko umuntu agira no byita gute imisi ngahe ava yuko ayikoresha kugira ngo namwe izo changes zimwe mwazizeko? Ego no kuvuga ngo twebwe reservation yacu ni 2 semaines avant. Uratubwira 2 semaines avant iyo tariki tukayishira mu agenda yacu, no kuvuga ngo iyo tariki igera dufise igitoro. Na express bibaho canke izuba ryaka igitoro kizoba gihari mu gihe wateguye kare. Express nayo irabaho mu gihe imodoka ziri disponible. Jiwani ishobora kumfana iyo nayiko ndagenda nkavuga simagari ku rugendo reka telefone muri Norla Blessings Company nta yibihari ntibiri disponible. Mu gihe ziri disponible kuko murabizi yuko company bifise imiduga runaka, niba dufise imiduga 20 bakaba bayikose yose ugize urgence ntidushobora gushaka tuguha umuduga ataho dufise. Ico gihe mumfashiki? Ico gihe turashobora kukubrancha n'abandi dukora bimwe. Nico rashaka kumva. Reka rero tuyaze two yaga vyinshi ntitwonabiheza. Reka nibaze yuko tubanze tugarukiriza aha. Reka ndagushimire kuba watwitavye. Yego murakoze cyane, namwe ndabashimiye kuri aka karyo mwampaye ko kugira ngo nze hano. Yego reka nshimire rero namwe mwariko muradukurikirana, yari BNP TV, yari bamenye bimenye ikano canyu. Ntimumusige commentaire mutubwira ibyo mwifuza ko twongeramwo, namwe mwifuza ibiganiro mu bisabe. Nibaza yuko iganiro mwacumvise mugende mu mushorere n'abandi tuzobe dusubira mu bindi biganiro. Murakoze.